Amahoro y'Imana abani namwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri rubuga rwanyu rubuga rwacu BF News ndabaha nikaze muri kino gigano cacu ca gatondo kigenekerezo rya gatanu kwezi no kwa gatanu umwaka turimwo w'ibihumbi 2026 muri kino gigano cacu mu nkundire manzi ndababwire intangamara canke bimwe mu ngingo zikomakomeye tugiye kuyageramwo mwa kino kigano turaza kuyaga kubijanye n'amateka adasanzwe yarayakozwe na Fatibe canke Felix Antoine Tshisekedi Chilombo President de la République démocratique du Congo aho yaraye akoreye amateka abanyamurenge bari bamaze imisi bahendwa neza yuko ari Tshisekedi ariwe ari karabica uno munsi yakoze ikintu gituma amakungu yose abona neza yuko Tshisekedi atakabikiwe ahubwo abanyamurenge benshi bakaba baciye bafatwa n'amarira ubwo nyene batangura kwicuza bimwe mu byo bari bamaze gukora bitameze neza cyane cyo kubabaza leta ya Kongo ndetse bananegura cyane abariko barakwegera abanyamurenge mu midoke mu nyungu zabo kugira ngo bashobore kubavyaza umusaruro ndibaza abenshi mwamaze kuba mukurikirana amavideo ari karacicikana ko niyo mpamvu ndayabarondera no musi kugira ngo ashobore kuyabacishirizamwo mubandanye mumenya ukuri kubiriko biraba muri kino gigano kandi turaza kuyagira hamwe ibijanye n'ubwato bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF bwaraye burasiwe muri Kivu mu kiyaga Kivu kabisa toje tubabwire ivyari birimo naho bwariko buragana ndetse n'ababurashe abari bo nkuko amakuru yacu twamaze kuyashira ku meza ntutangwe muri kino gigano kukiraba cyose ngo kimare kugira ngo ushobore kumva vyinshi utari bwumve n'ahantu namisimu byo gusa turaza kuganira ku bijanye n'imigwano igikomeje cyane hariya mu Minembwe abatari bake bakomeza guhunga mu bice bigiye bitandukanye bikorera mu imigwano ndetse navyo twaje tubice ku mayange tubabwire ukungene ibintu bimeze muri kino kiganiro mu mpera yacu muraza kubona ubusisango canke analize z'umwigeme w'umurundi kazi w'incabwenge w'umupatriote yashoboye gukora analize y'ivyo President Paul Kagame amaze gukora cyane abo yishe haba mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Kongo ndetse mu gihugu cy'u Burundi nawe so wonine Khalisa Kunda abenshi mumenyereye yaraye adukoreye ubusisa mu canke kiganiro analize sinzi yo yayikuye kuko ni ibintu uvuga yuko byari byo mu myaka myinshi irenganye kumbura ashobora kuba yarabisomye canke hariho ababimubwiye aba bakera twubaha akaba yarashoboye gushikiriza ubwo butumwa mu buryo burambuye kandi uburyo bwiza cyane umuntu wese yo bwumviriza toboheza niyo mpamvu abantu tubana mu kiganiro kugeza ku mpera yacu uno musi zo gusangira uburyohe bwa kino kiganiro cy'uno mushiki wacu Khalisa Kunda yashoboye kuturungikira kugira ngo dushobore gusangiza abadukurikirana making sure ko wamaze gukora subscribe hama tubandanye twagura umuryango munini wa BF News hama ndabasabe like kuri kino kiganiro mutwereke ko mwamaze gufyonda kuri like hama ibintu bibandanye bimera neza uce udufasha kuza muri commentaire duzi imitima cyangwa amadarapo kugira ngo utwereke umutima mwiza cyangwa utwereke yuko tutariko turatamba twirorera ubu tuvugana turi saa 9:47 z'ijoro ikigano muraza kukibona mu masaha ya gatondo tuba turi ngaho kugira ngo dushobore kubatohoreza buri kimwe ni nayo mpamvu rimwe ibintu vy'amatiro tuvyoza kugira ngo abadukurikirana ntimwigere mubura amakuru ari update kandi amakuru asesanguye neza muri rusange rero manzi ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwiharika bumva n'ururimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi abari muri Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa abari Angola abari Ethiopia abari Malawi abari henshi muri Afrika tuvuga ngo tumare tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika abari muri Asia ndavuga Saudi Arabia ndavuga Oman ndavuga Dubai ndavuga abari Canada ndavuga abari Belgique Allemagne henshi muherereye abari Korea y'Epfo mwese tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana ko kino kiganiro mu nkundire manze ndabatuyage imbere yuko tuja ku mateka Tshisekedi yakoze mu bibogobogo tubanze turabire hamwe ubwato bw'igisirikare cy'u Rwanda bwarasiwe muri Kivu mbega byo byavuye gute bimeze gute nkuko amakuru yacu yadushikiriye ni vyabaye ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatanu aho ubwato bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF bwatewe ibombe ikomeye cyane birangira bwose busanzaye
abasoda benshi bari baburimwo abatarutse bakomeretse. Hari ku nzira ija ijwi novuga yuko kugeza ino saha hariho ubwoba bwinshi mu makuru ava muri ico kiyaga ca Kivu mu buraruko bw'izinga rya ijwi. Ubwato bw'ingabo z'u Rwanda bwatewe ibombe na abasirikare benshi barakomereka, n'abantu tugiye kubabwira nk'ubusisanguzi tuba twakotse. Kugeza ino saha benshi ntibaramenya abo bateye ibombe ico bwato bw'igisirikare cy'u Rwanda, ariko turaje tubabwire ukuri kwibijanye n'iraswa ry'igico gisirikare cy'u Rwanda. Kivu ni kiyaga igihugu cy'u Rwanda gihana n'igihugu ca Kongo, cohoha ni kiyaga igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda. Mu misi irenganye mwarumvise abasirikare b'u Rwanda barasiwe mu gisagara ca Cohoha barashwe n'ingabo z'u Burundi FDNB. Iki gigano twarakibashikirije kandi abenshi mwarashoboye kukivuga ko amakomantere atari make, ni nayo mpamvu no musi nkeneye amakomantere menshi kugira ngo mushobore kutubwira namwe ko mwumvise ino nkuru. Mbega kugenekezo ryahari ku musi wejo, kwigerekezo rya kwezi kwa gatanu naho harumvikanye igisirikare ca Kongo gitera urubombe rukomeye cyane, urubombe rwasanzaje ubwato benshi bakomereka, abandi bagapfa, n'abandi bari muri ivyo bintu bose bagapfa. Nta wokika yuko atari Kongo yarashe buno bwato, kubera Kivu bayihana u Rwanda na Kongo. Mvuze yuko ari Kongo FARDC yabarashe, aho nta kosa no bangize, kuko ni nkuko bari ko baravogera u Burundi baraswa n'igisirikare cyo Burundi FDNB. Uno musi nta uramenye vyagiko biraba cyangwa ubu bwato iyo bwari ko buraje, ariko kino kiyaga kirakunda kwifashishwa na leta y'u Rwanda mu gutwara avitayima ndetse n'abasirikare kugwana canke guhitana ubuzima bwa Kongomani mu bitero bamaze imisi imyaka bariko baragabayo babuza amahoro n'umutekano abakongomani. Rero nta wamenya neza yuko FARDC no musi yarose amakuru avuga neza yuko zanyeshamba ziriko ziraza zije mu bwato, niho baca barungika urubombe kabisa novuga nka rumwe rwa Rostom, urubombe rukomeye cyane, bararasa ubu bwato burashwanyagurika, abasimbiye mu mazi bakomeretse, ariko abandi bari mu bwo bwato bashoboye gupfa bose. Amakuru tumaze kumenya ntiturashobora kumenya ibindi bintu byari bipakiwe muri ubwo bwato, kubera ko bwahise busanzarira mu kiyaga ku buryo umuntu wese adashobora kubona ibisigarira by'ubwo bwato. Rero ikijanye n'ukungene igisirikare cy'u Rwanda cyo kirarasigwa mu mazi cyane mino misi, ni ibintu umuntu wese akwiye kugira kwa makenga. Nyamba FARDC yabarashe kumbure mu kiyaga hari ahantu udashobora kurenga, yivunye bari batewe, iyo umwasa guteye uramwivuna. Rero kwivuna kwa FARDC nuko guca barasa ico ubwo bwato bakabugira ubumwengu. Ayo niyo makuru uvuga yuko ari inkuru mbi yiriwe mu gihugu cy'u Rwanda, ariyo nkuru mbi kugeza ino saha ishuhije imitwe y'abanyarwanda batari bake, ndetse na leta y'u Rwanda harimwo na prezida wabo prezida Paul Kagame, muzi yuko ari nawe asanzwe ari karabarunga ari RTT ibiriko biraba byose. Tumakura twiruka cyane tuva kuri ubwo bwacu twiganirire kubijanye n'amateka. Prezida wa Kongo imbere yuko ndashira mu sesanguzi bwono mwigeme, prezida wa Kongo Tshisekedi yarayakoze amateka dasanzwe, amateka dasubigwamo, aho inyuma y'imisi leta ya Kongo iriko iragirizwa kwica inka z'abana igihugu ndetse no guhitana ubuzima bwishi bw'abanyamurenge. Vyagiye kugaragara neza yuko vyariko birakorwa na leta y'u Rwanda kugira ngo bashobore kwereka makungu, banereke abanyamurenge bakure umutima kuri leta yabo, ndetse n'amakungu yumve amaborogo ya leta y'u Rwanda, bikunde ize kwintervena kuri ibi bintu vyariko biraba. Aya makuru ndazi ko mweshe mwagiye murayumva, ariko twagiye kumenya neza yuko leta ya Kinshasa atariyo yarasa bene igihugu, ahubwo bene igihugu baraswa na leta y'u Rwanda ifise inyungu kanaka igamije nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero muri kino kiganiro tuje kubabwira yuko mu byari bimaze kubononekara Felix Tshisekedi mu matribi yose yagize ivyabura, haba babembe, abashi, abanyamurenge babuze ibitungwa vyabo kuko babibura bose, yatanze inka zigera kuri 91 zo gushumbusha
ababuriye ivyabo mu bitero by'inyeshamba z'u Rwanda zari zimaze imisi ziko ziragaba mu bene igihugu. Pointre kabisa murumva yuko ari amateka mu yandi zo nka bamaze kuba zishikirizwa atakibazo na kimwe, ndetse akaba yatanze ubutumwa avuga yuko atari yo ntango ahubwo azobandanya ashika ko kubahuye n'ivyago by'intambara bose nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero imigwano yo irana komeje kandi hariya mu misozi ya Minembwe koko ubuce bwinshi buracibasiwe n'imigwano y'utavanya ko amabombe n'amadrone ari berangura agarekura amakompora mu bindi by'inyeshamba z'u Rwanda, bakimuka no munsi bakabasangayo, ejo bakimuka kongera bakabasanga. Sikimo ko barambisha ko babwira byinshi, kamanda bashire muri no video y'ubusesanguzi ngene Paul Kagame yishe abarundi, yica abakongomani ndetse n'abanyarwanda bo nyene ubwite. Rero subscribe ni ingenzi, hama twahurira kuri wa munota wanyunze kumbwira ati ko Dide Black namaze ikiganiro. Ciao ciao. Abanyarwanda ndababaza ikibazo kimwe, mwebwe muramaze kubona ibintu mukora ko twe bitatunezwe, mwamaze kubona ko ingeso zanyu zamaze kuturengera ntizituraba muri make. Reka rene genda babwira akantu kanyuma, mwikebuka mwareka murimenya, mwarakinye vyose, murakina imitwe yose, murakinira ku bindi bihugu vyose, ariko mu Burundi sha mukure mu mutwe. Murabona hari yaraba hari inyuma, wabibona Uburundi mukure mu mutwe. Imipango mwapanze igihe mwagira muje gupanga gutera muri Kongo, imipango mwapanze twarayimenye, twayimenye mutarana bigira nyene. Niko nyene muri Kongo basamaye, ubundi ntimwari kuba barasamaye kwa twana baburiye wanashima. Imipango mwapanze yo gutera Kongo, imikenyuro yanyu yose mwafashe umuvuga ko u Rwanda n'Ubuganda bidahuza vyankanye. Ndabeshe muze kuminyiza muri commentaire. U Rwanda rwavuze ko abanyarwanda n'Ubuganda bidahuje, bitariko bigiranira imigenderanire, sivyo? Hama bimaze kubuko baramara igihe, urumva barafata kumbe ikirobere cyo mu Rwanda cyariko kigira yariko kirategura imyimenyerezo yo kugwana muri Uganda kugira basamaza abantu, babasamaza bavuga ngo donc Ubuganda mu bisanzwe abantu bose bitaho ko Ubuganda n'u Rwanda butariko birahuza, ku buryo n'imipaka barugara mu Kirundi barugara, sivyo? Barugara kugira bava ngo kiniki kuye ukizi nyene kugara. Donc no mu Rwanda barugara imipaka y'u Rwanda n'u Burundi iba irafunzwe, bamenugwa imipaka y'u Rwanda n'Ubuganda ibirugawe, sivyo? Imaze kugagwa harahera igihe umva abantu bose abanyagihugu bose abantu bose bazi imipaka yugawe, kumbe bari bateguye iki, bariko barakora iki, bariko baragira imyimenyerezo ikiro barabarobeye, sivyo? Ahaheze igihe bahejeje hasigaye indwi imwe ngo baje gutera Kongo, baciye bavuga ngo bahuje, ngo bumvikanye barogorora imipaka. Ubuganda n'u Rwanda biba birahujije, sivyo? Mu ndwi mwacu barateye Kongo. Ubu rero twagira tubabwira ikintu kimwe, twarumvise ko mu mazigiye mwisa musamaza abantu kumbuga muvuga ngo Uburundi bugira butere u Rwanda. Hemwe nitubakeneye naco twobaterako, ni iki mufise twoza gutera iwanyu? Ni giki mufise iki? Mufise iki? Ko namwe ubwanya taco muri taco mufise, naco mufise mu bisanzwe ko nico gihugu mufise, siki wanyu mwarakigurije turabizi. Ego Rwanda sugwanyu so rero shamara igihe bavuga ngo babanze igihe bivugisha ngo tugomba dutere ngo Burundi ngo bugira budutere mu Rwanda. Twarabimenye muko murasamaza abantu ahantu mu mazigihe ikirobere kiko kiraforomerwa, muko murapanga amanama mugira, sinzi ari intari raho nuko hari inama ari intara yo mu Rwanda muko mugiramwo iyo nama, hajyana muko mugira inama. Twagira tubabwire ko abanyarwanda tugagira tubabwire no muri bajya mukorana amanama, muri bajya mutegurana ibintu, muri bajya mutegurana bigeze kuvuga ngo muko mutegura ngo mu Burundi kugira nabi kiniki, haba harimo abakunzi b'igihugu cy'u Burundi.
murashobora kuja hamwe muriko murategura inama yanyu yo gutera Burundi ariko akabereka ko muri kumwe mugakababurira sivyo so rero twarabimenye ko muriko murategura gutera Burundi atangira ngo niyo nama yaranaheze kuko ngo mwiyondwi heze mwariko murategura inama yo kugira iki yo gutera Burundi murafata abajene bose bamwe bahunga 2015 bamwe bateze ibibazo murafata abajene bose muko mubashira hehe ahantu muko murategura muzoca hose twarahamenye kintu cose hama reka ndababwire burya bamaze kubona iyo ugiye iyo umuntu agiye kuroba amafi umugona murawuzi ujya mugona ujya barobesha ifi umugona murawuzi umugona ni kiya kintu barobesha ifi barobesha amasamaki iyo ugiye gutega ifi irinjira ariko nisohoka ndababwiye icyo nshatse kuvuga rero nshatse kubabwira ko mu Burundi biroshe kuhinjira cyane vraiment biroshe kuhinjira ariko bizobagora kuhasohoka azumvise mu Burundi biroroshe kuhinjira ariko bishobora kubagora kuhasohoka kandi ni winjira amaguru abiri ugize imana ukagenda amahoro uzosubirana inyuma kuguru kumwe canke igipande numvise so rero kandi kwivuna twe turivuna wangu mu Burundi twe duteye wewe ingo dutega uduteye urumva turatekanye twe nta mahoro turiko turabuza abantu barana ko president wacu n'ukuri ni umunyamahoro cyane kandi turayimubara kandi Imana iduhe kurambana nawe Imana imuduhe vraiment igihe kinini turacamukeneye cyane kubera ko afise vyinshi yahinduye afise icyamariye abantu benshi ntabwo afise icyamariye Burundi gusa afise icyamariye ibihugu vyinshi so rero naganda babwire bizobagora gusohoka nta nteguro nimwe mwateguye tutazi imwe yonyene rero mutegure vyo mushaka mufyirigita maze muzoshikako my friend naco muzoshikako abaje baredutabana M23 twatse muri hamwe muri bamwe turabizi muri hamwe cyo murategura cyo mwamwe murategura n'abajene bahungira mu Rwanda bamwe bakora amabara mu 2015 nta nake muzoshikako hama ushobora kugira intambara ushobora kumenya ingene intambara itangura ariko biragoye kumenya iherezo yayo ushobora kumenya ingene intambara itangura ariko kuyiheza kumenya ingene izohera cyangwa ingene iheza biragoye ntawe umenya ingene intambara ihera ariko urashobora kumenya intango so rero karibu iwacu karibu no kuri ntitubanki karibu cane muze mu Burundi si muri Kongo muje muri go woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe ubuvuzi kama good life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95
46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.